Ego kweli. Isombe nagusigiye mu gitondo saa moya. Uri murazihuru? Izi sombe ni za saa sita za n'umugoroba. Ndimo mbaza wewe. Isombe nagusigiye mu gitondo saa moya. Uzihuye ubunyine? Saa sita. Reka uretse ukuntu bivuna umugongo wewe. Aho usanga n'amasano utaroza. Usanga utarashije kino kimwe kuziko. Ega ndimo ndavugana na wewe. Izi sombe nizasanga biza saa sita cyane za n'umugoroba. Mbiriza jensaka ndazitogotese hama ngende kwisoko ngira iki nguri vyema n'igitongoro. Nta kimwe bwaguri. Nukuri none seri none ngani wafasa nuko mundaba gusa. Tarabasi ndakwaki. Get out right here, man. Funka. Igenge nirigwaga ngaha wasigaye ibintu bingana gute? Ndimo nkakora icyambere cyakarukazi ntuka ngo ntana kimwe niriwe nkora. None seri ni wari umugore ubu naje ndi umugabo. Yesu. Wewe Umugabo kwa ko nanjye ndatonda ku kazi. Kuzana utegeza guteka. Hama nze nkora ibyo ngaho. nukuri seri biriya ruhisa ahubwo seri tani makindi. Iyo ngese seri wadukanye siyo nukuri kwimana kubera ubona akazi kaheze. Ubu rero wigira nawe ngura umugabo. Oh no. Mugabo ibi bintu je sinobisabirako mama bera ibi nukuri kwimana jewe sinobisabirako. Utabisaje mu gitondo uzazi ndikugiye ku kazi. Hama nange nirigwe uzana amara nange nirigwe ngaho. Ni ibintu ibi bibiri. Utabishoboye zinduka mu gitondo ujya ku kazi nange nirigwe nganda bikora. Okay, none ku kazi hama nongenda inze inkora akazi ko ngaho mu rugo. Urambitse amaguru ngaho none wenda nk'akazi none. Ndakurondera akazi. Ego. None ntuziko kaheze jewe. None. Mana bagore, ubu rero ubonye ufise inoti. Ukibona ko ndi umuhimbiri. Sa. Mugabo ntacyo. Haramuzi mani ijo nkuramenye abatwenzi. Reka. Menga no bibambe ibisombe.